murakoze kunyakira muri Sanamu TV ndabashimiye. Indirimbo kata mperuka gusohora ngize feedback nziza vuko yari iryo rya mbere kumvuka narindirimbye cyane tukanibaza ko ikintu giteye igomwe kuri jewe ni ibintu bishikira abaririmbyi bakeyi mu ntango ku ndirimbo shifte ya mbere. So nibaza yuko feedback zose naronse ko zingana zaba nziza n'izindi zo kuntera intege zose zituma niyumvira kubandanya ndiko ndakora, donc zirampereza ingufu ntuka yakunzwe n'abantu benshi kandi cyarandyoheye ku buryo numva umengo no bandanya. Nibaza ko ivyo bintu bibiri d'abord birajana kuririmba no gutamba, hamakiri no mu bintu vyatumye abantu benshi banyakoraje kubandanya kugerageza kumixa les deux. Nivyo ndiko ndakora ikintu cyose ni umuziki, ikintu woba wica mu gutamba nibaza ko atagihari. Nibaza ahubwo par contre ikintu cyose ugikunda urakironkera umwanya urakigirira amasacrifice menshi ashoboka kugira ubandanye gumwe bikorera ko byose ari bibiri uko Imana yabiguhaye. Kandi je ahanini nibaza yuko c'est bien ntamvye ku muziki wanje. Nibaza yuko hageze muzusha mu bimenye gusubira gukorana na Keke, nibaza ko ari ibintu muzomenya hageze juste. Donc shaka bagumane ico kintu ca ninde wundi bakoranye ndayivugiye ngaha byose urumva nzondayisohora. Apa ama projet yo kuririmba ndiko ndagira tour du Burundi en tant que danseur intara 17 zigize Burundi zose ndazizungurwa ndiko ndatamba kabiri mu ntara hamwe n'umugwi wanje mu bindimo irivuga art company. Hariyo nibi muziki ndiko ndategura undi mu sortie undi muziki, hariyo événement fise yitwa Les Toquets dukina gemo bientôt dimanche le 8 août 15h kuri Sky Bar de 15h à 17h. Hazoba hari abamagiciens, ni événement y'abana batoyi, niyumviriye abana batoyi bafite imyaka guhera kuri 2. Kenshi tugiye mu mashoya y'abakuze tubasiga muhira, so iyi vacances numvise umengo twokorera abana nabo ikintu. So c'est plus abana batoyi guhera ku myaka 12 gushika ku myaka 14 canke 13. Abana nariyumviriye kubera ni gake abavyeyi canke abajene bibuka gukora ibintu vy'abana, kandi nabo nibaza ko ari ibirema nabo nyine bamerita kuryoherwa n'abandi bantu bose. So bafite ibintu bibenteresa. J'ai fait tout ça kubera abana batoyi, donc j'espère bien yuko abantu batoza kunshigikira no kuraba ivyo nabateguriye. Hazoba hariyo abandi ba artiste, aba DJ, mwiyumvire show y'abantu kumera imeze, hari n'aba DJ bari célèbre ngaha mu Burundi nka DJ Alida. Mbazo vuza imiziki, ça reste à découvrir. So ashaka kubimenya le 8 kuri Sky Bar 15h à 17h. Muzana utwana dutoyi vraiment, kwinjira ni 3000 francs umwana, 5000 francs murakoze. Ndakunda abana viko ndi mu choreographe, nari nsanzwe nigisha gutamba abana batoyi bari muri iyo myaka. So niyumvira gukora événement yabo, so narayorganije mbonye abana baryohewe nanje ndaryoherwa. Viko nari n'umwigisha wo gutamba, nayigisha abana donc milieu y'abana ndayimenyereye. So du coup je veux voir tout le monde le 8, muzanya abana banyu na Mishumi rakaza n'umwana wiwe. Hazoba hariyo déguisement yo mu maso, hazoba hariyo amafoto bwana bashaka amafoto n'abaclown n'abantu bari déguisé, hazoba hariyo
amafoto donc direct ifoto rwo nyene bagaca bayiguhereza ukayitana comme souvenir hama hazoba hariyo no DJ hariyo na danse nibaza ko ariyo izokokipa umwanya munini gusumba ibindi bintu byose hazoba hariyo n'abandi bana nyene bari mu myaka iri hagati y'imyaka 6 n'imyaka 9 bagira gymnastique bagira ibintu vy'amakasi biki donc nibaza ko ari bizoba biri shosa abana bazoba baje kora abandi bana bafise ibintu bashoboye gukora so abana entre eux barafise ibintu bashobora kwigisha n'umwana akabona ati umwana agira ibiri nanje aka vacances ikurikira agasaba umuvyeyi wiwe kuzana umwana agasaba umuvyeyi wiwe azomutwara ahantu biga ivyo bintu so c'est un peu kugira nerekane ivyo abandi bana bashoboye n'ivyo abana bashobora kwifuza kuzoba muri kazoza. Ndabashimiye nanje cyane Sanamu TV mwanyiyumviriye mukantumira. Je vous aime beaucoup.